mu Congereza African Dream Asset. Ni ikigo kimwe mu bindi vyemerewe gukora ku isoko ry'imitahe mu Burundi, gishobora kuba ari nico ca mbere cari cemerewe kandi n'ubu kurongora ibigo canke amafaranga yabashize hamwe bita OPC, Organisme de Placement Collectif. Kimwe muri ivyo bigo vya OPC ariyo One Africa, akaba ari umukiriya w'iyo societe ADA. ADA rero ishobora gukora ibikorwa vyinshi bitandukanye, naho One Africa ari umwe mu bakiriya, harimwo n'ibindi bikorwa dusanzwe dutunganya tuza gushikako muri kino kiganiro. Mu bikorwa bitegekanijwe muri ADA harimwo ubuhinga bukomeye dukorana n'amabanki atandukanye ariyo Bankobu, CRDB n'andi ma microfinance, bidufasha gushikiriza abenegihugu n'abandi batandukanye bagwizatunga n'ibigo bitandukanye gukora ibikorwa bitandukanye ku isoko ry'imitahe. Abantu bahamagariwe kuza kuri ino soko ry'imitahe bo bari bandegayemwe, n'abantu bose, ari umurundi wese ahari, ari umunyamahanga wese ahari, ari mu Burundi canke mu makungu. Nivyo bigo bitandukanye bikingira impanuka arizo assurance générale, nivyo bigo bitandukanye biziganiriza abantu ari microfinance canke bitegura kazoza ari assurance vie, nivyo bigo bitandukanye by'abagiye hamwe kugira bakora imigambi itandukanye, ico twokwita ama fonds collectif canke ama fonds d'investissement. Eka natujya dushira hamwe, ndakwitse dushira hamwe n'ahari twinshi mugabo aramashira hamwe ko ahurikiyemwo abantu batandukanye, amatontine canke ama association. Eka n'ibigo binini ico twita ama societe akomakomeye akeneye kuronka umusaruro kuri trésorerie ku mari baba bafise mu buryo butandukanye, nayo mabanke akeneye kwegera abenegihugu mu buryo butandukanye byo gutegura kazoza, ico twokwita investissement. Hamwe umuntu agira umutahe ukazurunguka ku munsi nawe nyene agacika ibanke ntonya. Ivyo vyose bitunganwa mu buhinga twagize Imana turakorana na Bankobu kandi turayishimiye cyane. Iri mu batanguye kubitahura n'ingoga ko umwenegihugu wese akeneye kugira ico twokwita compte d'investissement, kuko benshi barafise ico bita compte kurabijya ukirira ko umugambi wa misi yose, barafise n'ama compte d'épargne aho ushobora kuziganya amahera, mugabo ntibari bwaronke ico twokwita compte d'investissement aho ugira uti aya mahera ndayabikiye umugambi ushobora kuba ku myaka 20, 30 canke irenga, canke nitwumva isoko ry'imitahe rije ku munsi muraheza ari banke canke ari nk'ikigo ADA mudushikire mutugurire iryo mari. Kuri ivyo rero ADA yaremerewe mu Burundi gukora ku mugaragaro, itangura gukorana na One Africa. Tuzokorana n'ama microfinance kugira abenegihugu bose aho bari bashobore kuronka izo compte d'investissement. Duhereye kuri ibi bikorwa twakoze haciye imyaka 2, nivyo vyari ibikorwa bikeneye kwitegurira bishemeye, arico gituma mubona no munsi twaje gutangura isekeza rigira 2 n'ibikorwa bimaze gutangura, aho dushobora no guha ama certificat, ico twite titre de part, umwe wese akabona yuko amatungo yiwe akingiwe neza, agashobora no kuyereka umuryango, agashobora no kuyishora nawe nyene igihe yumvise akarusho. Boneyeho n'akanya ko gusigura neza
ico bavuze prime d'émission, n'igihe ibiharuro tuba tugeze ko tuba tubona ko bishemeye, ko bikenewe yuko abari muri ico kigega boronka akarusho kubera ibikorwa muri rusangi biba bimaze gutegurwa canke gushikako aba ari vyiza cyane. Ivyo bigakomezwa nuko kw'isoko hariho abavyemeye, mu kuvyemera nabo bagura gushasha, kivuga yuko n'inyuma y'igiringo ca kabiri hazoza n'ica gatatu, mugabo ntibizoba bimeze nko mu kiringo ca kabiri. Ubu nuko tubona yuko ibikorwa vyawe bimeze neza, duhamagariye abarundi bose kuza kuri kino kiringo kigira kabiri gihamagariwe abantu bagomba gushora imitahe yabo kuri uwo mugambi wa Buja City Plaza mubona inyuma yacu. Imitahe mito mito izotegekanwa aho umutahe w'ibihumbi 100 ushobora kumanyagurwa ibice, umuntu agashobora kuziganya ku munsi. Ntanze nk'akarorero, ifanta imwe ku munsi iragura umutahe ku kwezi, ikagura imitahe 12 ku mwaka. Ucuba nyene isoko kuko nawe ufisemo agace gatonya kagukwiriye, mugo muri kumwe n'abandi uri nyeneyo. Abagushikira imbere kugira baze barakurabira rero yuko amatungo yawe abiswe neza uri nyene isoko, kuko hariho ico kigo ADA, hakabaho na Bankobu Depositaire, hakabaho n'ayandi mashirahamwe yabimenyereye kandi abirekuriwe n'amategeko kugira ibiharuro kugira baguserukire koko aho uri hose. Kivuga yuko atawotinya gushiramwo umutahe wiwe ngo azohava aronka ibiharuro atari byo. Twahereye cyane cyane ku bikorwa bene ibi ivyo twakwita immobilier, kuko isi ntibungwa. Ikigega cegamiye immobilier mu ntango kiri mu gihugu nk'iki harimwo igwirirana ry'abantu, harimwo croissance économique kubera abantu mu bikorwa bitandukanye bakoreraho, gihuta ari uko gifise uburusho budasanzwe kandi butekanye yuko ndetse impome hazoba harimwo ico twokwita amagare canke ama espace ama bisi n'iyindi miduga izocamwo, hazoba harimwo iratiro ry'ibidandazwa bitandukanye, hazoba harimo n'amahoteli n'ibintu bihambaye cyane ku mafaze ashika nka ya 6 aho bishobora gushika mu myaka 7 canke 10. Uwo muntu yatanguye gushora imari yiwe, uko bizogenda biduga niko azokunguka naho atayandi azoba yashizemo, kuko abazoza bazoguma bungukira uwa mbere. Mugabo menya neza iki kiringo dutanguye ni ca faze ya mbere. Icamafaze agenda kurikirana tuzobabarira hageze, no munsi twatangwa ico ca faze ya mbere. Muri rusangi ari abarundi bari mu Burundi, abari mu mahanga, ari abanyamahanga bari mu Burundi, ari abanyamahanga bari ahandi atari mu Burundi, bose barahamagariwe muri kino kigo One Africa, muri kino kigega, kuko gikingiwe n'ibigo bitandukanye n'inzego zitandukanye. Sinoheza ntashimiye leta yafashe mu mugongo uno mugambi, naho nyene ukabona yuko icitse umunyemari nk'abandi bagashiramwo umutahe. Mugo mutahe ukingiriwe muri societe imwe, aho umwe wese azokwumva yuko aserukiwe. Duhamagariye rero aba journaliste, abamenyesha makuru mwese mwaje uno munsi kugira ico mubajije igihe mwoba mudatekaniwe, kugira utaserukitse no munsi mu muserukire na mwebwe, kugira mubishikane mu Burundi mu makomine no ku mitumba yose, eka no mu masengero no mu bindi bigo bitandukanye, bamenye agaciro k'umutahe, kuko nyamwigenda ko ntari miri mpenshi kandi ntawoza arajya yimarira. Kuziganya vyatumye umuntu afasha umuryango wiwe n'akazoza tugira amahoro. Jambo rya nyuma ngaha
gushikiriza igihugu yahavuye yiyumvira ingene uburyo bwoboneka bwo gushira mu ngiro uyu mugambi, aca asanga ni vyiza yuko uyu mugambi wokorwa ukozwe n'abantu benshi ariko kandi batavunitse, kuko havuye hiyumvirwa umutahe woshigwa muri uno mugambi ku giti c'umuntu umwe ku mutahe umwe hakaba hashinzwe umutahe w'ibihumbi 100 mu marundi nk'uko vyashikirijwe n'umutahe w'idolari 100 mu mafaranga y'abanyamerika. Aho hakazohora hiyongerako amafaranga yo kwinjira 3% n'amafaranga 3% mu marundi canke mu madolari, bisigura ibihumbi 3 mu marundi n'amadolari 3 mu madolari. Uno munsi mukaba mwumvise yuko uwo mutahe rero igice ca mbere wari kuri ako gaciro, ubu ukaba kubera imvo badusiguriye z'ibimaze gukorwa n'ibimaze gushikwako n'abanyamitahe bamaze kwitanga, umutahe ukaba ushitse ku bihumbi 111 vy'amarundi n'amadolari 111 y'abanyamerika. Uyu mugambi rero nkuko mwavyumvise tuwita umugambi w'umwambiro catalisateur. Ni umugambi uje kuvyura canke kunganira iterambere ry'igihugu ubwa mbere, ubwa kabiri ni umugambi uje kunganira iterambere ry'umushoramitahe umwe wese ku giti ciwe. Kubw'ivyo rero kuri uyu mugambi wo kubaka isoko vyabaye ngombwa yuko hajaho amasezerano yo gufatanya ibikorwa na leta biciye muri mu masezerano bita partenariat public privé. No kuvuga no mugambi umushoramutahe yigenga afatanya na leta mu gushira mu ngiro igikorwa kizanira inyungu abene gihugu n'igihugu. Tumaze kumvikana na leta rero yuko uyu mugambi woja mu ngiro, twarasinye amasezerano nkuko mwagiye murabikurikirana. Hanyuma leta yemeye ko irungika ishirahamwe riserukira ari ryo BIJE, ya banke y'ugwaruka ariyo yahavuye ifatana n'iri shirahamwe jewe ndiko ndaserukira uno munsi, One Africa Investment Fund. Niho baciye bavyara ishirahamwe bahuriyemwo ari ryo rizoshira mu ngiro no mugambi Ubaka Landmax. Mugabo muri ryo shirahamwe rero Ubaka Landmax mwumva rigizwe n'abashoramitahe babiri aribo BIJE na One Africa. Umwe wese arafise ivyo yiyemeje, ivyo bita les obligations. Ubwa mbere hariho obligation financière, ivyo kuzana amafaranga, ivyo abo abashoramitahe babiri BIJE na One Africa ico bagihurirako, bose bariyemeje yuko bashiramwo amafaranga. Hambavu y'ivyo One Africa yahavuye yaciye yiyemeza yuko ifise iyi obligation technique, arico gikorwa rero cyo gushira mu ngiro neza na neza ibikorwa vy'ubwubatsi. Arico gituma rero uno munsi mubona ngaha kuri kino kibanza c'ahahora isoko, ibikorwa vyo kubaka vyatangiye kuja mu ngiro haraheze nk'indwi zitatu mbere biriko birakogwa, biriko bishigwa mu ngiro na One Africa Investment Fund. Arico gituma kuri uno munsi arico gituma kuri uno munsi wo gutanguza isekeza
tugite isekeza ryo kwegeranya imitahe, gusubira kwegeranya imitahe, kuko isekeza rya mbere ryarabaye mwarabimenye kandi mwaranabimenyesheje abantu ca gihe uyu mugambi watanguzwa. Ubu rero ni isekeza rya kabiri. Iri sekeza rya kabiri rero ku bwa One Africa tugiteze ko ibintu bihambaye cyane, dufatiye ku byo abashoramitahe bakoze muri ca gice ca mbere c'isekeza rya mbere, aho twakoze akanya gato cyane, twabimenyesheje mu kanya gato, abashoramitahe bakaba bari bashize mu kigega imiliyaridi zirenga 5 z'amarundi n'amadolari atari make. Ahano bamenyesha yuko kugeza k'uyu munsi abashoramitahe 5,638 bamaze gufata imitahe muri uyu mugambi. Nkaba mboneyeho guca mpamagarira rero mwebwe abatangazamakuru n'abarundi bose bari ngaha mu Burundi n'abari hanze, abahora bibaza yuko igikorwa cyo kwegeranya imitahe cahagaze, ko kitigeze gihagarara na rimwe, ko ahubwo ubu dutanguye intango ya kabiri yo kwegeranya imitahe. Nk'uko twabivuze, ni intango izomara amezi 3, amezi 3 bikazomara amezi 12. Inyuma y'amezi 3 tukazohora dufata ukwezi ko kurimbura imitahe yabonetse n'abanyamitahe babonetse. Kubw'ivyo rero nkaba mpamagariye abantu bose bashaka kwiteza imbere bacishije muri mwene ibi bikorwa vyo gukorera hamwe n'abandi, kuko nk'uko babivuze nyamwigenda ko ntari miri meshi, nk'umugambi uzotwara imiliyaridi zirenga 1,000, nibaza yuko vyovuna cane ari nk'umugwizatunga avyiyemeje canke ari banki imwe ivyiyemeje. Kubw'ivyo rero turi hamwe twese turabona yuko uyu mugambi tuzohava tuwushira mu ngiro nk'uko mubona intanga ari nziza. Mu bikorwa rero ndabigarutse ko muri ya ma obligation technique nari nababwiye ko One Africa Investment Fund ariyo yafashe mu minwe ibikorwa by'ubuhinga by'ubwubatsi, ariko nayo nyene nagomba nabamenyeshe yuko idatamba yirorera ifise ishira hamwe y'abahinga mu bwubatsi karuhariwe. Ngira ngo ivyo bamaze gushira mu ngiro ngaha mu gisagara ca Bujumbura murabibona no hirya no hino mu ntara. Ishira hamwe Ubaka Nation Group, iryo murarizi kandi murayitahura, niryo ryahavuye risinyiranira rero amasezerano neza na neza y'ubwubatsi bw'ibikorwa vyo kubaka vyose bizokorerwa kuri kino kibanza. Tukaba twarasezeranye amasezerano bayita EPC, no kuvuga Engineering, Procurement and Construction. Kuvuga azanye ubuhinga bwo kubaka, azanye n'ibikoresho, kandi aciye yiyemeza no kubishira mu ngiro mu bwubatsi. Igikurikira no bamenyesha nuko muri ca gice ca mbere nababwira cyo kwegeranya imitahe, twari twabikoze dufise uburenganzira, uruhusha rw'imfata kibanza, ico bita agrément provisoire ya société One Africa Investment Fund. Kwa rwego rero rujejwe gucungera imitahe y'abenegihugu, ARMC ruherutse kutwegurira ubwo bubasha, ubwo burenganzira bwo kwegeranya imitahe ijanye n'uyu mugambi wa Buja City Plaza faze ya mbere. Tuvyumve neza, ni igice ca mbere muri vya bice indwi
babashikiriza. Kubw'ivyo rero nagomba mfute ibihuha vyose vyari bimaze kuvugwa ku bijanye n'uburenganzira bwo kwegeranya imitahe kuri One Africa. Ikindi kintu gifuditse uno musi ni ibihuha bivuga yuko uyu mugambi Buja City Plus One Africa Investment Fund itafise ububasha bwo kuyushira mu ngiro. Amasezerano ariho arasinye atunganijwe neza. Amafaranga yo gukora uyu mugambi ariho kandi acungerewe neza. Kubw'ivyo nagomba nibutse ikiringo cy'uyu mugambi imbere yuko mpera hetse. Uyu mugambi wa Buja City Plus igice ca mbere bita phase 1 mu masezerano dufise twemeye kuvyubaka mu myaka itarenze 3 uhereye ku munsi twasinyiraniye ko amasezerano na leta. Duhejeje kuvyubaka hazoca hatangura ibikorwa vyo kuvyaza umusaruro. Rero inyubakwa zizoba zihari kandi nagomba nca karongo abantu ntibazogume biyumvira ko ari inyubakwa impome gusa zizovyara umusaruro, ko iki gikorwa cagutse cyane mu kuvyara umusaruro. Isoko namwebwe murazi yuko ubu ushatse gukomanda ibiharage vya John mu Cankuzo ukora ku telefone gusa, ukazona umufurniseri arabigushikaniye ngaha i Bujumbura. Ubu rero iri soko niryatangura gukora, babandi bagenda kugira importation i Dubai, bamwe bagenda gukora importation mu Bushinwa, mu Burusiya, hose baciye ku mihora izoba yashizweho biciye muri rino soko, ibintu vyabo bizohora bishika ngaho i Bujumbura vyoroshe kandi bizimbutse. Nivyo rero tuzokora muri ya myaka 24 yo kuvyaza umusaruro kino gikorwa. Hagati aho mu masezerano dufitaniye na leta twaremeranije yuko ayandi mafaze, ibindi bice bikurikira, tubandanya dukora ivyigwa vyimbitse n'ibiharuro vyimbitse kugira ngo turabe amafaranga bizotwara n'ubuhinga bizotwara. Tukaba dufise umwizero yuko nitwarangura neza kino gikorwa ca mbere n'ibindi bikorwa tuzobikora tubishikirijwe na leta. Nagomba kurangiza nshimira ubwa mbere uwiyumviriye uno mugambi yazanye iyi mbono, iyi vision yo gushinga ikigega. Nkanamushimira yuko ataciwe intege n'abagiye baravuga ayamuhe ko yahagaze rugabo. Nkamwifuriza kandi yuko yobandanya ahagaze gutyo. Abandi nagomba gushimira n'abanyamitahe, abashora mitahe nibo bakurikira. Bobo bumvise akamo ibintu bikiri mu mvahe no mu njahe bitaranatomoka, bakavuga bati aho turacakiye, uko bigenda kose uyu mugambi turabona ko utazosubira inyuma. Bakaba bacakiye hakiri kare, bakaba babaye abashora mitahe ba mbere. Nkashimira kandi n'abagomba gukurikira rero bavyumvise ko uno munsi ibintu bipanze neza bitahagaze. Abandi nagomba gushimira n'ama institution cyane cyane Bankobu, muri rusangi SM, mugabo cyane cyane igisata canke ibisata vyayo bibiri, Bankobu Registraire ubwa mbere yoyo yumvise uno mugambi igaca ifata iya mbere mu kwiyemeza kwandika abanyamitahe, kubacungira imitahe. Uno munsi tukaba tunabamenyesheje yuko ari nayo
izotanga rwa rupapuro rwemeza kuri umushoramutahe kimwe bita titre de part. Banki ubu yubahwe kandi ibandanye itera imbere. Abashimiye rero namwe bwabaye abamenyesha makuru ko muduhereza ibikoresho vyanyu tugashira kwaya makuru kandi mukaba munatwemerera yuko mutazo siba na rimwe kumenyesha amakuru ajanye na kino gikorwa c'umugambi wa Buja City Plaza. Murakoze. Hariho akajambo ka nyuma tugira dushikirize tuzaba duhejeje hanyuma bikindi bice bibandanya. Kuri faze ya mbere twababwiye ko ubu hari igitabo ca prospectus kigenga umushoramitahe wese canke uwo wese baba yipfuza kubona uruhara rwiwe uburenganzira bwiwe n'ukuntu imitahe yiwe icunzwe canke ikingiwe ubu no mu kazoza muri icyo kiringo cyose twagiye turavuga. Turamenyesheje kandi ko vuba bwango tugira dutangure kampanye zo kugendera mu ntara zitandukanye ngaha mu Burundi nyene. Muri uku kwezi tugira dutangure ku8 murumva ko tuzogenda turaca mu ntara zitandukanye mu nzira yo kubandanya dufasha abantu kubitahura kurusha. Turamenyeje kandi ko tuzogendera ibihugu bitandukanye vyo hanze muri diaspora naho nyene gufasha gutahura neza kubabuza bavyipfuza mu kwezi hagati ku9 n'uku10. Ndaciye akarongo rero ko ukuza kuba umushoramitahe kugura umutahe wawe kare ni kutangura kuronka inyungu kimwe twita prime d'omission. Kandi wumve ko uwagiyemwo kare azunguka kubaje mu gice ca kabiri no kubaje mu gice ca gatatu n'abazoza. So kuza kare niko kunguka cyane. Ubu rero umutahe ushobora kugura gute? Icambere cyo amadokima ya prospectus, amadokima y'ugwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe cyangwa umushoramitahe ari kuri site ya One Africa Investment Fund, ya African Dream Assets n'ahandi hose, n'amatelefone twagiye turabashikiriza. Ushobora kuyaronka amadokima guhera igisaha nyene. Imitahe y'igice ca kabiri twababwiye ko ubu umutahe w'amarundi uri ku ibihumbi 111, umutahe w'amadolari ari ku 111 ry'amadolari. Uyu munsi urashobora gutangura kugura. Ndasubiyemwo, kuza kare ni kutangura gushikira inyungu kare. Ikigega icicaro cyaho ushobora kuguraho imitahe. Twavuze ko ubu ikigega gikorana direct na Bankobu. Ahariho hose wipfuza hari Bankobu ushobora kugura umutahe. Twavuze ko hari n'abandi bafasha, atwovuga CRDB. Urashobora kuja kuri CRDB ukagura umutahe. Twavuze Mani Microfinance, twavuze Umuco Microfinance, kandi turanahamagariye nayo n'ibindi bigo bifasha kudandaza imitahe nka Lumitel cyangwa Lumikash, navyo biyize tubishire muri game tworohereza abene gihugu twese hamwe. Ayo buying sales ni nkuko twovuga ko no ngaha ku isoko rikuru rya Bujumbura kujya mwagiye murabibona muri kampanye ya mbere. Ubu turuguruye agence ngaha canke akaguriro ngaha abifuza kugura imitahe bashobora kuza baraca. Banko bizoborohereza izana umwaja n'abandi kugira bashobore kuza barakira amafaranga ngaha nimba byemewe n'amategeko. Mugabo turabemereye no kubakira no kuza turabandika ngaha nyene. Twarababwiye ko ibi bikorwa ari ivy'abene gihugu. Buja City Plaza vuba cyane tuzongera tubatumeko tugireyo press conference yo kubamenyesha ibijanye techniquement n'umugambi uri kurashigwa mu ngiro wa Buja City Plaza. Tunababwire igihe tuzoza turugurira amarembo abene gihugu kugira baze baraza kuraba imari zabo